Murahawe ikaze kuri YouTube channel muri cya kiganiro c'amateka ibikorwa n'ibindi byaranze abanyapolitike b'abarundi. Mu kiganiro c'uno munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ibindi byaranze abantu bane batakiri bazima ariko bose batewe iteka ryo kurongora Burundi mu bihe bidasa. Bose ko ari bane hari ikintu cabagoye ntako batagize ngo batuka abarundi batabona ibintu cyo kimwe nabo. Umwe mu gihe ciwe yabitinya nka Burundi. Uwundi yavuga ko ari bampema yuzuye bishinga basesa nkuyoze. Eka mbere hari n'uwari yabikomeje mu gihe ciwe bagakoresha inyabutatu y'igifaransa bati tribalo terroriste génocidaire. Uwundi nawe naho yari yaratutswe akiri mu bagwanya ubutegetsi abushikiriye yagezaho abantu abahizina ry'ibikoko ati mujeri. Kubwabo uwo wese atabona ibintu nkabo yari umwansi w'igihugu. None dufatiye kugira ayo majambo yakoreshejwe cyane abo bantu ni bande? Ijambo rimwe rimwe ryose muri ayo yakomeye ku ntwaro yande. Ayo majambo ane twababwiye inyanka Burundi, mpema yuzuye ishinga sesa nkuyoze na mujeri, tribalo terroriste génocidaire yibutsa uko intwaro zitandukanye zagiye zirafata abarundi batiyumvira nk'abatwara mu bihe bitandukanye. Mu gihe ca Republika ya mbere mu 1966 gushika mu 1976 harabaye ingorane nyinshi hagati y'abashigikiye intwaro ya cami les monarchistes n'abashigikiye Republika les républicains. Injyane zifatiye ku ntara ico gihe bavuga cane Bururi na Muramvya, injyane zifatiye no ku moko. Abantu benshi barafunzwe, barishe abandi barahunga kubera izo njyane. Ubutegetsi bw'ico gihe byarabunaniye gufatanya abarundi bose nk'abana b'igihugu. Inyuma y'ico abarundi bakunze kwitikiza co mu 1972 n'iyi mvugo y'inyanka Burundi hamwe n'abamenja yakomeye cyane. Udakunda ubutegetsi bw'ico gihe yari yitwa ko yanka Burundi. Kubwa batwara ico gihe utabashigikiye ntiyari umurundi ahubwo yari inyanka Burundi. Inyanka Burundi nta burenganzira na bumwe ibigifise. Ni uyu munsi mubona hirwa harerekanwa amarorerwa yakozwe n'ubutegetsi bw'ico gihe kugeza naho umwami w'u Burundi yicwa nabi agatabwa nk'igikoko. Republika ya kabiri kuva mu 1976 gushika mu 1987 yarashize imbere ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Ikibazo cyo gusubiza hamwe amoko carayigoye. Mu gihe cayo niho havutse imihari ikomeye ya politike mu mpunzi z'abarundi, aho ni nka Paripeutu FNL canke ubu yahavuye ivyara Frodebu. Ubutegetsi bw'ico gihe bwafata abatavuga rumwe nabwo nk'abagira ku mohe y'abanyamahanga basesa nkuyoze, bukibaza ko abo barundi bakurikira amaronko ariyo mpamvu babwita bampema yuzuye. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, igihugu carinjiye mu ntambara kubera hari abarundi babona ko atakindi basigaje atari gufata ibigwanisho kugira bahabuza agateka kabo. Iyi ntambara yarafashe gose isura y'amoko kandi impande zose zagomye zagirizanya ihonyabwoko. Leta yakomeye inyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye yafata abaroberi ba CNDD-FDD nk'imigwi y'iterabwoba igenzwa n'amacakubiri n'ihonyabwoko ariko kubita groupe tribalo terroriste génocidaire. Mu bari bafise ubutegetsi haradutse n'impari zijanye no kumenya ko leta ikwiriye kuvugana n'imigwi imeze gutyo. Mu 2005 aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi, bamwe mu barundi bari rohokije bari bizeye ko ivyo kwitwa abarundi abansi b'igihugu bigiye kurangira kandi ko batavuga rumwe bagiye gusangira igihugu atankomanzi. Ico cizere cyamaze umwanya muto cyane. Ibintu byatanguye kuba nabi cyane inyuma y'amatora y'2010 aho habereye umugambi safisha biraheza birunyuka igihe hari abarundi berekanye ko badashigikiye ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Jambo mujeri ryarakomeye cyane muri ico gihe ku buryo biboneka ko batavuga rumwe n'ubutegetsi basigaye babonwa nk'uko boba batakira abantu. Gufunga, guhohotera, kugandagura, kunyitsa no kwangaza utavuga rumwe n'ubutegetsi byahindutse ibintu bisanzwe cyane. Abatwara bakunze kwitwa Sebarundi.
ariko bigatangaza ingene abo bavyeyi b'abarundi bubahuka kubacamwo imigwi maze bagaha amazina y'ikibi n'ubukoko abana babo, mbere hakanatunganywa imigambi yo kwica abo bana babo. Ikiganiro c'uno munsi kije kitwibutsa ko twese turi abarundi, ko Burundi tubusangiye mu budasa bwacu, ko umutegetsi atari kuriwe gukoresha imvugo yishakiye, kuko imvugo akoresha ishobora kunga canke kwica abarundi. Aha niho hagarukiye ikiganiro amateka, ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'u Burundi c'uno munsi. Tubibutse kutubwira ico cabigishije muri comment, ariyo commentaire, kugira like, ariyo j'aime, no kugisangiza abandi mu kugira share, ariyo partage. Naho ubutaha. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, igihugu carinjiye mu ntambara kubera hari abarundi babona ko atakindi basigaje atari gufata ibigwanisho kugira bahabuze agateka kabo. Iyi ntambara yarafashe gose isura y'amoko, kandi impande zose zagomye zagirizanya ihonyabwoko. Leta yakomeye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye yafata abaroberi ba CNDD-FDD nk'imigwi y'iterabwoba igenzwa n'amacakubiri n'ihonyabwoko, ariko kubita groupe tribalo terroriste génocidaire. Mu bari bafise ubutegetsi haradutse n'impari zijanye no kumenya ko leta ikwiriye kuvugana n'imigwi imeze gutyo. Mu 2005 aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi, bamwe mu barundi bari rohokije bari bizeye ko ivyo kwitwa abarundi abansi b'igihugu bigiye kurangira, kandi ko batavuga rumwe bagiye gusangira igihugu atankomanzi. Ico cizere cyamaze umwanya muto cyane. Ibintu byatanguye kuba nabi cyane inyuma y'amatora ya 2010 aho habereye umugambi safisha, biraheza birunyuka igihe hari abarundi berekanye ko badashigikiye ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Jambo Mujeri ryarakomeye cyane muri ico gihe, ku buryo biboneka ko batavuga rumwe n'ubutegetsi basigaye babonwa nk'uko boba batakira abantu. Gufunga, guhohotera, kugandagura, kunyitsa no kwangaza utavuga rumwe n'ubutegetsi byahindutse ibintu bisanzwe cyane. Abatwara bakunze kwitwa Sebarundi, ariko bigatangaza ingene abo bavyeyi b'abarundi bubahuka kubacamwo imigwi maze bagaha amazina y'ikibi n'ubukoko abana babo, mbere hakanatunganywa imigambi yo kwica abo bana babo. Ikiganiro c'uno munsi kije kitwibutsa ko twese turi abarundi, ko Burundi tubusangiye mu budasa bwacu, ko umutegetsi atari kuriwe gukoresha imvugo yishakiye, kuko imvugo akoresha ishobora kunga canke kwica abarundi. Aha niho hagarukiye ikiganiro amateka, ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'u Burundi c'uno munsi. Tubibutse kutubwira ico cabigishije muri comment, ariyo commentaire, kugira like, ariyo j'aime, no kugisangiza abandi mu kugira share, ariyo partage. Naho ubutaha.